nkiyi bro umva ndakubwiye ikintu kimwe sivyo ndakubasi ndakuzi sivyo dukwaye ndakubwiye kwanza je bimiko murakora cyambeze ntabwo mwabitubwiye musanze umuntu yiyagaye nuba eski sase kwa ro pardon sishobora kumva ukuntu untesha agaciro muri ubwo buryo biza kwanza boss cameraman yo mwiti coffee uri queen wanje kandi uri mwami kazo umutima wanje ivyo uzokwa mubizi kandi ubimenye ama uyu nawe n'umudada nakubwiye ko twigana nawe oya ariko ivyo nibikwiriye ko ushaka kwita umuntu bebe ni izina ryo wanje gusa kobwa kubwanje ndamubonye kamera onshonje uca wumva uhaze niyo mpamvu namuhaga mu myaka 3 turi kubona niyo mpamvu nta munsi numwe ndiyumvira kumuca inyuma canke se ngo no ko aramuhagije muri bake aguhagije arakuzuye STV every story matters. Where are my people out there? You them come down bad bullshit. Akula believe in champion most conquer for real. From zero to hero, from nothing to something. This is wakunze STV. Mwero wakumbona kera ndi kuri mic za STV. Ariko no munsi nagarutse kuri ndi point dasanzwe. Baravuze ngo unanagize ubwoba ngo igihe ubana umufurege ariko ubunagarutse kuzindi point zikomeye 2023. Ebana nje kuzindi mwe kome cyane. Je ndiko ndabona kapo ngaha rero sasa niyo nje kuvumbura ameze nk'ivumbura tuganire tumere nk'abavugana cameraman ari hari imbere yanje ariko araza bukebuke je ndabona ko ari abantu babiri ngaha bameze nk'abahagaze bameze nk'abakundana reka ngende ndababaze ibintu barimwo na gutembera mu buhinyuza numva ivyo barimwo ndabona ko bari mu mabizo cameraman salama braza umeze neza ndashima umeze neza sister ndashima ni bien cameraman egira ngaha uriko urabona n'amakamera none man oya urumva je nabonye couple ndabona muri kumwe nyine ari kapo nziza agakirima kameze neza mu vyacu ndibaza ko bidakwiye ko mutu reka ndababaza ikintu cyose ndababaze menyeshe bini nabwo bivye bikuye bro biri ngombwa oya je ne mwibara natembera ndavuga ni none mbonye kapo nziza nkiyi bro umva ndakubwiye ikintu kimwe sivyo ndakubasi ndakuzi sivyo dukwaye ndakubwiye kwanza je bimiko murakora cyambeze ntabwo mwabitubwiye musanze umuntu yiyagaye nuba eski sase kwa ro pardon umva cameraman boss reka boss reka mubitonye muri cap sanze muri ko muratwenga muri ko murayambirana ibintu biraryoshe ni fresh climate ya bien blaze oya nta nakimwe twavuganye oya blaze reka kamera oya reka tuvugane gatonya blaze nyabakibroko no muzana amakamera mutameshije abantu none ni trick murimo bro trick turimo je nambwiye cameraman yatse kamera yari yakure mbona kapo nziza nkiyi jama ikintu nyamuko kwanza murayaga kwanza n'abantu orkiye gutangwa gukira ibiboro bro ari abantu rebe by'amakamera tutabimenyere bisaba rero yuko aba mu ibintu byo kusaba kwanza ikintu ikiganiro bro aba assistant ari karagwakira na madame go okay poa nta kibazo reka mpagarare ngaha hagati yanyu gatonya kugira tubashe kuvugana neza turiko turavugana byesiko none ndibaza ko ndabandi ngaje mbona mehani sawa nta kibazo mutubwiye cyo mwifuza kutubwira ntacyo ni blaza wewe kwanza wita gute blaza anabakunze ba STV bantu ndamukiza abakunze ba STV abakunzi ba STV bro abatipe banyu vraiment oya mubasubireko basubireko si vyiza ikintu cyose muragisaba sorry sana blaza bisaba kuko umuntu wese afite amategeko yiwe rero natwe dufisa yiwacu nkukuru musanze nyene mufisa yiwanyu namwe bwanyu so hamaje ku mazina yitwa Patton sister nitwa Audrey Patton na Audrey bamaze imyaka ingahe mu rukundo nibanga ryacu ariko nibanga ryacu nakiwe je nabonye yari couple itesa muri mu mayambi ni hata mu gihe abantu bamaze kubemerera reka dukorane ariko hari amandi ma question atarenze bon Dieu mekwetu bane nawe turi kumwe na muri mu myaka 3 dukundana kwazamu imyaka 3 bakunze West TV simi Kenya uru rukundo nabona ko rumaze igihe kinini cyane gose mbonye na Kenya muri ko murahana sasa ibintu nka bibiri umubona yambwiye gute sister Audrey umusubona Audrey ibintu biri wamukunde nibiga Pato bro
Audrey cha kwanza je namukundiye numukobwa arenza abakobwa bose bawunga mu Burundi canke hanze y'u Burundi ko numukobwa kubwanje ndamubonye kamera naho nshonje uca wumva uhaze niyo mpamvu namuhaga mu myaka 3 turi kubo niyo mpamvu nta musi numwe ndiyumvira kumuca inyuma canke se ngo no ko aramagije muri bake araguhagije arakuzuye none Audrey nawe ikintu cyambere umaze kubona Patton ikintu cyambere wamukunde n'igiki ikintu cyambere nuko aranyitaho cyane ego keya nyine sanze ari karaba aranyitaho mu mwanya ikindi naco aranyuba nico ndamukundira urubahana entrevu est-ce moi mufise nka couple ari couple saka kuba ari kumwe ati ni long nyene tube mu bintu bya long ayo ne bandi bavuga ati one day tuzogira marriage twe biratandukanye nawe antukura yubona ikintu cyose gifite umwanya wacu parce que urabona mu gihe je nawe twarize ikintu kimwe abantu benshi bakunda gutanguza mariage gutanguza kwanza ibintu byo mamuro babanze kwanza bamenyane je numu queen wanje twatonge kwanza kumenyana twanse kwakira icete tutarakora ikibazo ndumva tukora ikibazo amapre guko ikibazo nitwabitora cyo gutora icete muzotora ikete ya Patton none iwanyu Audrey waramuzi ndi baza sintu byo kurinda kubaza parce que ni mujisho nawe kwa iwanyu baramuzi Patton cyane gose ibintu birisho n'urukundo birisho sana n'umunsi rero je no munsi niko ndatembe ndavuga ati hari akantu nkunda gukorera nyine amakapo ka testing ko gutesta amakouple akona ko nta handi kaza kubera ama telefone yanyu muraza gukurayo modo pass muri WhatsApp twinjire muri WhatsApp iwawe twinjire muri WhatsApp yiwe urakabije uriko urashaka kutwinjira mu rukundo rwacu ama vie privée mani muko sio vie privée je navuze ati abakunze West TV naberetse abantu bakundana bon kubwanje je nta kibazo parce que n'umuntu nkunda kandi ndamwitse kubwanje nta kibazo ko je ndazi yuko ari wenyene mutima wanje no muri Fone ni wenyene nanje kubwiyo wanje naso mugabo uriko urakabya nawe yareka nta kimwe yaco yagiriza Patton niwe your king n'umwami wawe myaka 3 umukunzi wawe yagiriza mugabo gusa kena Patton nta kimwe yagiriza oya je nta kimwe sasa reka turahera ngo les femmes d'abord reka turere aho mushaka je dushaka duhera umugabo nko muradecide sawa reka duhere kwa Patton dukuremo akantu zenye akunze West TV tubane turabe neza exactement ibiri mu matelefone yabo muri WhatsApp tuje muri WhatsApp akunze West TV turabe sasa ubu yanse ko gute mu telefone my queen kunzi wa STV yanse ko my queen kabisa gatureka tababandi bakobwa babandikiranira abakobwa barari katwinjiremo ama message amwe umukobwa yitwa Diva uramuzi Diva oya Diva no mugenzi twigana umugenzi twigana hamwe umugenzi mwigana none umugenzi mwigana somera nga yamwise gute none mu telefone bebe ibi ni bisanzwe parce que no mugenzi nyene twigana bon dibaze ko cyo nta kibazo kandi uramuzi akunze West banzemo bebe mu telefone ugaca wandika ngo bebe ni urumva niryo zina je sanzwe ndamwita bivuze yuko izina bebe turisangiye n'abandi bantu natwe urumva nta gaciro ubi Wori queen sivyo wori queen wanje kandi uri mwami kazo umutima wanje ivyo uzokwa mubizi kandi ubimenye ama uyu nawe n'umudada nakubwiye ko twigana nawe oya ariko ivyo nibikwiriye ko ushaka kwita umuntu bebe ni izina ry'iwanje gusa reka turaba message bandikiranira
none imitima kari myinshi ga braza. imitima muramu ibi nibisanzwe bro urabona je numuntu akunda kwanza gukurikirana ivyo nkora je ndumu actor ndumukira amareresi sivyo rero numuntu nkuna kurungika ama link akamfasha hayambwiye ko film imeze neza simbona yuko ari ikibazo kiri ngaha shkwen so bro umviza ibi bintu none ona umviza kwanza umviriza nakumaze kukumvisha sivyo tubanze turabe zine message bros reka turayize yewe bandanye checkinga bela uramuzi oya bela nawe nindega bros so ndibisengana hamwe no uyu numuntu mu actrice tukina na mara ama filme dukorana yitwa bela none abakorege b'umusiri wawe bitana za seri gahunda mwari mwavuganye ko muhanye yahe programme ga bro none mwavuganye ko muza guhana ni yahe na iyi programme shusho umviriza man imafone yanje uni shusho nyumviriza kwanza none nakubwiye yuko uri actrice dukorana ivyo ndiko ndabona birahagije hanitse abakunzi bese bikanda basomere hanitse ngo programme yeje ugumuyibuka sivyo gasheri ni none man umviriza kwanza ikintu kimwe sivyo je sinzi target muriko sivyo oye umviriza kwanza tumvike makwanza phone yanje oya makwanza phone yanje bindi navyo bimbaze umaze urumva abantu bari muri telefone bose b'abakobwa n'abasheri bawe oya umviriza uyu numudada dukina ama filme sivyo yaransavye yuko dukora programme yo gukorana nani oya agaca guhamagara sheri gute nusi ibintu bisanzwe ariko none ugoma mundu kukwita programme no kujya muri tournage bro mwe bitugane hama sheri ngo ba bebe bande nabande sheri kumba mezuko kwen umviriza kwa iye ni hatari ni shobora kukumva mu bintu nyebyo none mubiki abaye iki none se nuko ari programme two turahana yo kujya muri terrain yo gushutinga uko ndabibona kose na agaciro sishobora kumva amazina y'uwanje n'amazina utegerezwa guhamagara jeje nyine reka ukunze West TV ibi ni bisanzwe sivyo ibi ni bisanzwe ama gahunda za filme ga boss none gahunda za filme none bihuriye n'imitima yose ikaba yuzuyemo none imitima bro nafisa abafana none mufisa abafana kandi umuntu wese akwiye gukurikira n'abafana biwe wowe n'abafana banje kandi n'abakintu dukinana none si kibazo kiriye je ndibaze yuko cyo wataki je saje kubateranya kweri n'ukuri kw'Imana umva sishobora kumva ukuntu untesha agaciro muri ubwo buryo umviza kwanza boss cameraman yongwiti coffee boss ego boss reka genda nikangenda ngo ndakubwiye none coffee izwanuriki reka none tukayaga twicaye hasi tukavugana reka genda man umva ndabuye ikintu kimwe sinaje ngo dushwane umviza kwanza sinaje ngo dushwane none ngubiti kofi muri ko marira boss ndakese none ubona jemeze gute byashitse none wowe twabone ama message twabonye muri telefone basanze ama telefone none n'ubari kamwe n'umuntu w'umugabo none makabye so ubonye Jina sanze muri ko murasoma muri ko muratera inkuru muri ko murayambirana je nagira ngo ibintu bimeze fresh umviza nk'ikintu kimwe sivyo ibi je urumva ivyanje je n'umukunzi urabihagaritse sivyo urabihagaritse muri make aha byaheze reka tuzosubira tubarondere tubasubiza turondera mu biki man umaze kumva ama message nkaya ugumuyasoma aho uvuga ati mu mefye ugacuga umusoma je navyo narinzi ibyari birimo umviriza bro umviriza ikintu umva ikintu byari sivyo je basi nzobarondera basi ndabasubiza ikiganiro mu gikate ndavyanse umva man reka basi je ibi bigano navyo nkeneye sorry boss sorry naje umubano nkubita kofi kandi musubiza hamwe mu biki kandi ibintu byamaze kuyangara man habage rero ukuntu katira abo bandi tureke ibintu nk'ivyo tureke ubuntu by'ubuhimbire man ureke kwinjira mamuru z'abandi
Ariko jina igawambwiye yuko musanzwe muri kumwe muri imyaka 3 ibintu ari fresh sana kandi nakubajije umviriza basi naco vyaheze sivyo vyaheze vyo kuduhuza navyo tukende tuzovyirondera twe bwacu tubimariye amushaka kuja mu muteranya umva nawe reka tuzoraba ukuntu tubigenza bose toka bakunze ba Steven hatari kweli sorry sana tuzosura tu sorry sana tuzosura tubarondere nta kindi gihe bakunze ba Steven hatari kweli mama we ni ingorane gusa muribuka igihe turi hariya yuko byari biri ingorane igihe baduta mu mufurege none no musi naho duwe n'ibisanganya yuko badukubise mu mazi ariko nta na kimwe ariko uko byagenze byose mwayibonye yuko umutipe nawe naramucamo ni hatari mugana nacu reka tuzosura turonde ryo mukobwa tumaze aho byahereye nivyo bira gute ingundo ryo mu myaka 3 bakunze ba TV mwane mudukurikirana ciao STV, every story matters.